Nshuti bagenzi mwese muriko murakurikirana ikiganiro c'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano turabaramukije. Mu kiganiro c'umutekano co kuri uyu munsi tuza kubashikiriza igikorwa co gutahukana impunzi cakorewe ku mupaka wa Kobero uri mu ntara ya Muyinga. Aho hakiriwe abatashe bangana amajana 93 bavuye mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu na Mutenderi mu gihugu ca Tanzania. Urongoye igisata co gutahana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaratubwiye uko ico gikorwa cari giteguwe. Tuje kwakira abarundi bahunguka bavuye mu gihugu ca Tanzania, bavuye mu makamba abiri Nyarugusu na Mutenderi. Nkuko musanzwe mubizi igikorwa co gutahukana impunzi ni igikorwa cama gikorwa mwese murorera, abarundi bose babibona mbere ndetse n'abanyamahanga babibona. Ni igikorwa rero catanguye mu kwezi k'umunani tariki imwe kwezi k'umunani 2017. Aho ndavuga iyi ngunga turiko kuko harigeze kuba n'imbere ibindi bice. Iki gice rero kuva gitanguye turamaze gutahukana abarundi barenga 160 mu buryo bwo gufashanya, kuko hariho n'abandi bitahukana atari mu badaciye muri ubwo buryo bwo gufashanya mu nyabutatu, abo twita abahunguka ku bushake mu rurimi rw'ikinyamazuru tubita barapatrier spontané. Nabo baba ivyo bitigiri, murumva ko abarundi bamaze guhunguka ari benshi. Uyu munsi rero kuyigenekerezo y'itariki 9 ku kwezi k'umunani tuje kwakira abarundi bangana amajana 93 bagizwe n'imiryango amajana 282. Tubakiririye rero ngahi Kobero mu ntara ya Muyinga aha ku mupaka uhana urubibe na Tanzania. Tuca tubatwara mu ikambi ya fata kibanza y'Ikinazi, aho ni muri komine Muyinga intara ya Muyinga, aho ibikorwa bikurikira bica bibandaniriza. Hashikirizwa amajambo yo kubakira ku izina rya leta y'u Burundi, hashikirizwa amajambo yo kubakira ku izina ry'abasanzwe bafasha muri iki gikorwa. Hanyuma bazohamara imisi itarenga 3 duce tubarungika mu makomine. Mugabe ivyo byose bikaba dufatikanya na ca gikorwa kidasanzwe cyo kwikingira ikiza ruhonyamiryango ruhonyanganda coronavirus, kuko ndetse ko abahungutse duhita tubapima bose. Natwebwe nyene kugira tuze muri iki gikorwa ubu tubanza kwipimisha bakaduhera ko kugira twebwe nyene ntibinyanduruko yo gukwiragiza ico kiza, hama nabo bashitse tugaca tubapima gutyo. Abakomeye bakaba ari bo baca bataha muri iyo misi 3, abafise ico kiza nabo bakaja kuvugwa. Kandi twongere dushimire na leta mvye leta nkozi, kuko ingingo zose zibereye zarafashwe kugira ubuhungutse dusanze agwa ico kiza. Mbere ndetse n'umurundi wari we wese avugwa ku buntu agafashwa mu bishoboka byose hama kavaho yitahukira. Yamenyesheje ko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka bamaze kwakira abahungutse barenga 60. Kuva mu mwaka wa 2021, ndavuga kuva mu kwa mbere, kuko uko umwaka twe tuharura kuva mu kwa mbere bitandukanye nuko umwaka wundi ugenda umwaka w'amafaranga. Duharuye umwaka w'amafaranga twaraye tumaze twarakiriye abarundi barenga 85,000. Mugabo dufashe kuva mu kwa mbere uwo mwaka usanzwe turamaze kwakira uwo munsi tuzoba dushikanye hafi 61,000. Mukaba mwibuka neza yuko twatanze ibiharuro mfata kibanza, ibiharuro mfatiro, igiharuro mfatiro cyo mu mwaka wa 2021 ushirwa 2022, ko tuzogera mu 12 tumaze guhungura abarundi bangana 143. Murumva uyu munsi turiko turababa turarenza gatonyi 60,000. Rero ivyo biharuro twebwe turashima kuko twakoreye mu ntambamyizi zidasanzwe. Intambamyizi janye n'iki kiza ruhonyanganda coronavirus nizo tuguma tugarukako, kuko zaraduhungabanije ku buryo imodokari zari gutwara abantu, ikamyo yari gutwara abantu 100, bijya bibisi binini baca bagabanya tugashiramwe abantu 50. Abazaho n'indege, indege yari kuza yuzuye zirya ndege dukoresha zishamwe mpuzamakungu HCR, bobo barafata ingingo zikomeye ku buryo indege yari kujamwe abantu 150. Mu mazimisi mubona abazana ku kibuga c'indege burya baza ingunga zibiri. Umunsi wose tukirirwa dutegereye tukakira abantu batarenga 80.
indege ikaza ifise abantu 40 batarenga hama igasubira ikaza nabandi 40. Murumva ni intambamye zidasanzwe. Nayo ubundi yaba twabapakira mu mabisi uko bisanzwe uko byari bisanzwe bikorwa tuba tubagenze kuko intonde z'abashaka gutaha ni zinini ziriho bariho. Mbere ubunya muri Tanzania basigaye bavuga bati uwibonye ku rutonde rwo gutaha acavuga ngo natotse, no kuvuga acitse mu bandi ngo natotse. Rero ubatubwiye ati utotse ucugira umunsi mukuru. Murumva ko abashaka gutaha ni benshi, mugabo ikikiza kiratuboye amaboko imugongo. Mugabo nuko nubwo biruko tuguma dukora muri uku uburyo nyene turimwo, tukagerageza kwikingira no gukingira abandi bose. Ku mugambi bari bihaye wo kuzokwakira abangana 143, uwo muyobozi yamenyesheje ko babona ko ico gikorwa kizoshikwako naho ikiza ca coronavirus cabaciriyemo. Twebwe turafise icizere ko ivyo 143 vy'igiharuro mfatiro muri umwaka tuzobishikana, kuko uwo munsi turinga Ikobero twarategekanije inama n'abasanzwe bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania baze mu gihugu c'u Burundi baraba ingene hameze, hama bace basubira inyuma bavuge ingene babibonye. Rero kubera uyu mugwi munini wabace bahunguka bakaza ngaha bace babura imodoka ibazana abo bantu, mugabo ejo canke hirya ejo bazoshika. Bashitse rero bakibonera igihugu c'u Burundi nyene kimeze, baca basubira inyuma bakababwira ati igihugu ni nyabagendwa. Iyo rero bigenze uko baca basidukana niyo nka mu gutaha. Nico rero dushaka baze baraba ingene mu Burundi hameze ko vyifashe, baca basubira inyuma bababwire ati mwaratanzwe mwaracerewe. Bose baca basidukana niyo. Hama ikindi twizeye iki kiza turizeye ko kizogabanya umurindi. Cogabanya umurindi mu Rwanda benshi bariyandikishije mugabo ntibaronka ingene bataha. Muri Kongo Republika Iharanira Rusange ya Kongo abenshi bariyandikishije bose bajyamye aho biti Rusenda ni hafi y'u Burundi, mugabo kubera nyene ivyo gutahuka bitoroshe udashobora kuvuga ngo ndasinze umupaka ndijanye. Turarindire turabe ko cotenyenye kikiza coronavirus bazoca basidukana niyo. Twero nta makenga dufise iki giharuro mfatiro c'143 turizeye cyane yuko tuzogishikana. Iyo bimeze neza mu mezi abiri yonyene turashobora kwakira 50. Bashikanywe mikambi kwakiriramwo abahungutse yo mu Kinazi iri mu ntara ya Muyinga. Mu bajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara yahanuye abo bahungutse ko boshika bishifatikanya n'abandi kugwanya ikiza ca coronavirus. Mwahunze mutambaye ubupfukamunwa, ariko muhungutse mwambaye ubupfukamunwa, bisigura ko isi n'Uburundi budasigaye inyuma. Turi mu bihe bidasanzwe, aho dutegerezwa kwirinda ico kiza cugarije isi c'ingwara ya coronavirus. Nibyo mu gihugu iwacu turakenguruka Imana cyane kuko nta kidasanzwe novuga. Abagwayi turabavura hanyuma bagakira bagasubira ku mirimo yabo ya misi yose. Ariko nk'uko twama duhimiriza, ni byiza gukinga gusumba kuvura, sibyo gahemu? Muranyemereye yuko muzokwirinda ico kiza. Aho basetsa ku mutima ndazi muranezerewe cyane kuko mugiye gusubira kubona abagenzi, inshuti n'imiryango mwaherukana kera. Ariko zimwe mu ngingo zo kwirinda ico kiza harimo kwirinda kuramukanya duhaye iminwe canke duhoberanye ikibagiwe cyo n'ubusomana. Uze tubyirinde, naho nzi yuko abo twasize ku mitumba, abo mwasize ku mitumba mubakumbuye cyane. Ikindi nagomba ndabibutse, kumbure abagiye bari bakuze, hariho imigambi mikuru ya leta y'u Burundi yari isanzwe ihari. Ubwa mbere nobamenyesha hariho umugambi w'igihugu wo kwibaruka ku buntu ku bakenyezi bibungenze.
hanyuma no kuvugwa ku buntu iyo ugize indwara wigungenza. Iyo migambi rero gushika n'ubu irahagarara, irabandanya, ariko nk'uko bari babwiye, urupapuro muzohungukirako babasabye yuko mworubungabunga, rujya ruzogira akamaro kanini cyane. Muti kubera iki? Kugira iyo migambi ishoboke nuko muba mwubatse biciye mu mategeko. Aha rero nkasaba abo bari bagiriye ubugeni mu buhungiro yuko bamaze kuronswa urupapuro rwo guhunguka boca bagenda kwiyandikisha ubugeni bwabo muri komine, hanyuma kugira n'uwo mugambi w'ukwibaruka ku buntu twebwe kwa muganga dushobore kuwushyira mu ngiro, hariho ibyemeza by'ukuri yuko abo bantu bwa mbere bwari abarundi, kuko n'umugambi ugenewe abarundi, hanyuma ko bubatse biciye mu mategeko. Uwari yaserukiye ishirahamwe HCR muri ivyo bikorwa nawe nyene yarashimiye abo batahutse kuri iyo ngingo nziza bafashe yo gutahuka mu gihugu cabo. HCR abashimira cyane ku ngingo mwafashe yo gutahuka mu gihugu cabo kugira mubake hamwe n'abandi barundi. Ni muri amazina jambo rya kabiri ryerekeye ibikorwa bikorerwa ngaha. Ibikorwa bikorerwa ngaha ni ukuvuga ko umunsi murashize ukamugenda kwipimisha corona. Kuko bari babwiye abandi nibaze ko babibabwira no mu nyuma, nta kintu giteye ubwoba kirimo. Urwaye barakuvura ugakira. Naje mpagaze ngaho imbere yanyu narayirwaye, kandi mpagaze ngaho ntacyo nabaye. Nibaza ko bitobatera ubwoba, bava bapima urwaye bakamuvura kandi ndi ku muntu agakira. Hama nk'uko babivuze kare bazobaha amatelefoni. Ayo matelefoni bayipanga telefoni ku mukuru w'umuryango. Umukuru w'umuryango niwe aronka telefoni, harimo amahera y'umuryango wose. Umuntu mukuru aronka 270. Umuntu arenze imyaka 18. Umutoya akaronka 138,500. Umva rero ukiri ngapi zoba ubupapuro bwanditswe amahera muteza kuronka. Yama telefoni ni mwayaronka muzora uko yamahera akwiye. Iyo telefone cyangwa iyo murongo tuguhaye uteza kugumana. Kubera hase cyane abadukora nabo muri leta turashaka kugukenera. Kumvo nyinshi. Kenshi cyane iba ari kumvo y'inyungu yawe ari ibintu bashaka kuguha. Bagutelefoni bagakubura no kuvuga ko ni nk'indege izo bigiye bashaka gusimba. Iyo telefoni iteza kuguma yakije kandi ushaka guhindura umurongo. Na kare kose umurongo ukwanditswe ko. Ni gwa ushaka guhindura telefone kumana umurongo. Turabyumvikanye. Mubyumve neza. Ejo nazo bivuga ngo bahamagaye abandi ngo cyane bahamagaye. Barakubuza. Umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi mu bushinganje bw'intwari hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, nawe yabasavye ko boshika bigenza neza mu kibano, yongera bahamagarira kwitabira ibikorwa by'iterambere. Amahoro n'umutekano hano mu Burundi wacu usanzwe uhari mbere uhari kumusesekara. Ntitwifuza rero yuko hari ikibazo cy'ubusubiza inyuma, ndetse uhava havugwa ngo hari uwahungurutse yabaye intambamyi y'amahoro n'umutekano. Ibyo nibyo ntikabe. Turifuza ko muhita kuba abantu babitumako, abantu beza, abantu twano cyose cyishimira, abantu by'ukuri abageze intwaro bishimiye. Tukabararikira guhita mwubaha mugakorana n'abageze intwaro. Intwari yo kuva mu gaciro, kuva mbere mu rugo, kuko hajya serugo na rugo n'abatware mu rugo, kuva mu rugo kuja mu rwego rw'igihugu. Intwaro irakora neza cyane. Tubararikira gushika mukorana nabo. Ubwa mbere hose rugahita ubahana na rugo, hama mwubahe inyumba 10 bimuduge gushika kuri nyitubahiro mukwiye. Mukaba muzi ko mwagiye
dufise inzego umugarutse musanga zarahindutse tukaba turongorwa n'umukuru w'igihugu nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi akaba waturongora na leta mvyeyi leta mpuzi, tubasaba rero guhita mwubaha abarongozi kuva ku rwego rwo hasi gushika rwo hejuru. Ikindi tubararikira ni ugushika mukura amaboko mu mpuzu, gushika mukura amaboko mu mpuzu. Murazi ko mu buhungiro ni murima, aho si benshi sivyo. Mu buhungiro ikivi ni kubyugira kwigara hamukarira ko umuceri w'ibitatu umenaguye biboneka ko mu kokeri, hanyuma ikindi kivi ni gihuha. Ibyo rero tubasabe muvyibagire mushike mukura amaboko mu mpuzu, murime mworore. Ubu mu Burundi twifuza ko atarugo na rumwe rwoba rudafite igitungwa, wo mutunga agakwavu cyangwa imbeba z'ikizungu, kuko zirya z'ikirundi zozo zizizana, na cyane cyane ko tuzoba twabatekerera tuzoza kurondera icyo zivugura navyo. Mugabo mutungi z'ikizungu zibaho umwavu tubafasha kurima, musayirize imiryango yanyu. Ibyo rero twabibararikiye cyane tubiguye inyuma, ntihagire n'umwe ashika arera amaboko. Mugira n'Imana muhumuze ikirere gisa neza. Mu gitondo imvura yaguye, mbere no mu ijoro yarayiragwa, iraza ko kugeza no mu gitondo yarayikira. Ibyo ni ibihe byiza. Iyi mvura ku batayizi ni iyo tuyitsindagira bigega, ituma abantu baca bakura isuka mu nzu bakaja kurima bitegurira igice cy'ima gutagije gikurikira. Rero ibyo twabibahinduye cyane. Igikurikira mushike mwinjira mu mashyirahamwe n'amakoperative, muzocika mu mitumba iwanyu musanga imitumba yose iriko amashyirahamwe n'amakoperative. Ni muri ayo makoperative nyene leta y'u Burundi ikicamwo amafaranga yo guteza imbere umutumba. Umutumba wose ukaba uronka miliyoni 10 zivuye muri koperative. Aho rero ni musamara namwe murimo hita mwinjira mu makoperative, mukore by'ukuri mwerekana ibikorwa, hanyuma mujye ku rugero rumwe n'abenegihugu usanga mu kibano. Bamwe mu bahungutse baratubwiye uko biyumva, bakaba banezerejwe cyane no kugaruka mu gihugu cabo. Numva ndyohewe cyane, byari byarase ko novayo umanganyiriza vyanka, abantu bagoma badutera ubwoba ngo mu Burundi ni habi, bagoma bicara ngo bica abantu. Jewe nabwiye umugabo wanjye ngo dutahe, none abavyeyi twasizeyo imiryango abandi bose ntibahabaye. Je mbona umenga buza tugataha, caravyiyumvira. Wewe yatashe kuwa Mungu, bamwakiriye kuwa kane, nanje rero nciye nkurikira. Yambwiye ati bimeze neza, ati nawe ahubwo ni wiyandikisha ushuza. Nanje rero cyanza kuyandikisha, cyabara tumanikira. Ama rero no musi twashoye gushika ngaha, wabonye habereye cyane, kurusumbya nuko hari hameze ubwa mbere tukihari. Kanakanyamuneza ntangere kuba dugusubiye kuga taka kiwacu kwitwa umunyamahanga n'ikibazo kigoye. Mwitanda n'ukuntu twe tubayeho y'impunzi, nukuvuga impunzi nta buzima bwiza bifise, kubera iyo utegereje kugira ngo baguhagafu mu minsi 42 uba wacumukuye, ku buryo baba baguhaye amagarama 10 nangahe mu kwezi. Ubwo ukaca wiyahako uja mu kijiji. Uwaja mu kijiji bahati mbaya ugasanga abatanzania hariho abaraye bibwe, we ukagwayo. Kubera bacavuga bati uyu muntu aha yahaje gute, acagira gutya. Rero we wabiharuye atari kahantu nkaguma muri ibi, uzosanga jewe nsizeho ubuzima kandi wacu ndahafise. Barangije bahamagarira abasigayeyo gutahuka kuko amahoro mu Burundi ari menshi. Jewe no hamagarira bose ko botaha kugira ngo bubake igihugu cacu, gehuguma kuko mu nkambi nta terambere na ritoya ririyo. Je ndabatera akamo nabo nsize mu nkambi ya Mutenderi, ya Nduta, ya Nyarugusu, ndabatera akamo mutahe
amahoro mu Burundi ni menshi, ni ego baravuga ngo mu Burundi ngo hari inzara, sinzi vyose ndabimenya neza, mugabo urondeye uraronka, inzara igatsindwa. Ndabateye akamu rero batahe bose basidukane n'iyonka. Akaba ari no ngaha turangije kino kiganiro, naho ubutaha. Kanya